ntacyo bitwaye vrema. So wow. Izafite abana benshi cyane. Ufite abana benshi cyane bangana. Uzi bangana. Uzi kuri wa. Nagira ko ndabavuga ni benshi cyane. Hello everybody, welcome again. Mwese muri hose reka nongere kubashimira urundi munsi mwiza cyane dusubire kubonana namwe. Mwese mukunda ibiganiro bya Abuja Hit TV as a classic kuri MIC behind the camera ni Scott. Nariko byifata neza cyane. Ariko gerageza gukora uko ashoboye kose kugira amasanamu abashikire ameze top neza cyane. Uno munsi muri exclusive ati Isaac uno munsi waduteje nde nawe uno munsi watuzaniye nde umutumire witego uno munsi ni Beblina muramwibuka tuve koza karirimbo ka Beblina fungua mulango mama tueleweshane akaraga mu turirimbo yaririmbanye na J Fire ariko amaze igihe kinini sana atari muri industry y'umuziki ari mu gaciriri sinzi ico gaciriri gasiguri wiwe mu kanya rero ndagarutse tuvugane na Beblina nkuko rero nabemereye yuko no mustuza kuba turi kumwe na Beblina ndabaramukije Ego Isaac nsawa biragenda cyo Beblina uraberewe urakoze cyane birakabanga kwanza ko kubegwa kawawe ninde yakwambitse uno munsi Beblina jenyene okay je shaka kwanza cameraman amfashe akuhere hasi kuduga gushaje iyi simple eguriye he Beblina eguriye nganye ne muri centre ville uzanga tarakaba ana veje na yaguze 15000 francs pour aha ipantaro 25000 twagiye izi saha ni saha imwe isaha hamwe na n'igikomo isaha sinzamarana bayiguze ko ni souvenir ni kado ya Jiva muri Zambie wande kumutante okay agapira kugira wabigoranye n'ipantaro cyangwa byaje ukwa agapira nakaguze kwa iyo sentire witwa gute marke yayo sinzi kungene yitwa ndabigura uko nyene nkambara okay ndabona ama sheneti abiri amwe imwe ni A ni R imwe ni B indi ni R B siguriki R siguriki B sigula Blina R nayo nashatse isigule Blina mugabo bacabagira R ngufi okay Blina ni R ndende okay mahereni mana yanje agi rarenze amahereni wayaguze ngahe wayaguze ari complete cyangwa kunye nayaguze yonyene igiciro sinzi 5000 francs okay mu mutwe mu rumenga ni top Beblina nafasha kwanza werekane kwanza edugire inyuma gato imishatsi ni gwawe kuko cyanke hari utundi tu imishatsi sigwanje nikindi kintu bashizeko okay dépense muri salon aho inoti ngana 10000 francs Beblina usa neza usiga ufise akabiri karevye usiga amavuta yitwa gute ntabeje n'amavuta nisiga ego nivyo none urashobora kutisiga amavuta poudre ikafata neza Beblina neza cyane bivana uko ngena bamenyereye utwo tuboro washize ngaho utwo tu make up turafata ata amavuta wisi turafata neza igituma utisiga amavuta n'igiki kenshi iyo nisize amavuta cangira amahere mu maso urabuze amavuta namwe gufata byose byaranze okay ntacyo harakantu nabonye ku kuguru mana cameraman ifasha kwanza unyerege eske iyi sheneti isigura iki wawe ino sheneti isigura iki wawe urarenze sinzi icyo isigura ndibaza no gusha no kwambara gusa ubeko kugira umuntu abeko okay Beblina uri umwe mu badada bazi kuririmba sana je ndakwemera je ndabivuze kubera yuko ndakunze fasha utucishirize ko acapella gato ku ndirimbo yiwawe imwe omwe ukipata mpenzi ambaye anakupa love anayekujali usifikiri wote ndivyo walivyo iyo ni bahati kwako
uronse umukunzi agukunda ntiwibaze yuko ari bya bose washatse kuririmbira nde muri indirimbo sinashatse kuririmbira umuntu donc nka message nashatse guha umuhungu n'umukobwa bose Beblina uri en couple uri mu rukundo uri mu ma relation yego ndi mu rukundo Okay, amakuru nigeze kumva iwawe ngo ukundana n'umwe mu bahinyanyi bama video Brinko niwe mukiri kumwe n'ubu yego tukiri kumwe ariko ko namuse ngo mwarahebanye Beblina nivyo ibyo ni by'abantu babivugira isa ntabwo ari ukuri turacari kumwe ariko je nakunda kukurikira ama stati yawe post zawe menga waragabanyije speed hari ingorane yo kumuposting nta ngorane kandi gukunda umuntu uzi ukamupostinga aya from post wawe ntacyo bikubwiye mu rukundo ivy'ama post wawe ntacyo bivuze ibyo je kuri je ntacyo bivuze kuko ashobora kumpostinga cyangwa je nkamupostinga guca usanga umutima nta rukundo rurimwo hagati yacu ni nkuko ntashobora kumupostinga mbega ugasanga ndamukunda cyane ndibuka mwarabana n'umuntu cyabana turacabana nuko gusa atari ngaha ari he yaragiye mu kindi gihugu none kuba yaragiye kure yawe nta ngorane bigutera nta ngorane ndamwizera kandi aranyizera Beblina ariko uko umeze mbona umenga abahungu ni problem ku munsi ushobora guhagarika n'abahungu bangahe bagusaba nk'amanimero ama contact nk'izi ni benshi gusa ngoga niba imenye ingene yifata Beblina urafise abavyeyi barafise bose papa mama barazi kuririmba barabizi bumvise yuko utangiye ibintu by'umuziki bagufasha kwazo umaze kiringo kingana gute mu muziki wawe Beblina tangiye umuziki 2008 iga muri 7e ubugeza muri 2019 ariko wibaza kubera ki umuziki yawe itagira amahigo yo kumenyekana sana ibe hit song nk'abandi bibaza ko biva ku ki Beblina yibaza impamvu imiziki yanje itaba hit cyane nuko sinabeshe nanisanzwe ndomunebwe gukora ariko bonye navuga yuko ubunebwe narabwikuye ko ubu ndiko ndakora ufise gushika kuri nomwe nafise indirimbo zingahe Beblina ava yuko ntaragira groupe ya The Queens nari mfise indirimbo 3 maze kuja muri The Queens dukora indirimbo 4 muri zo 4 hakaba harimo imwe ifite video My Angel The Queens tayari iri n'ubu muracari kumwe boje navuga yuko tukiri kumwe naho dusa nk'umengo twahagarikije ibikorwa nuko ngira mugenzi wanje ari akantu kakimugoye gatonya gaki ibyo sinshaka kubivuga yo ni secret yiwe ariko nawe urakazi ndakazi kandi si ngombwa ndakavuge azokivugira Okay, urafise management bahagarikira akazi kanyu muri korera mwenyene muri sopa muri kocha muri The Queens na management dufise mugaje nka Blina ko muri The Queens twavuganye yuko ushaka gukora wenyene canke ufite igikorwa ushaka gukora muri group ugakora muri group je kuri je navuga yuko ubu onye mfite management na management yanje ni iri muri Amerika ibiro yayo nonya iri muri Tanzania yo bitwa bande DTG ni yande ni umuntu ni yamba umuntu aba muri Amerika naye akaba afite n'abandi bantu bakurikirana ibikorwa byacu baba muri Tanzania none kuki mudakora nyine indirimbo zanyu zifatishe nk'aba Natasha ba Shani Queen waherwa kurimbana na Kidumu ninde Estanish kanabandi ubibaza ko ingorane ya Eri Jess navuga yuko ngo ni kuki nakora kuko ndacari mushasha muri yo management nk'ubu onye ndafise video ko arankorera itaraja ahabona ndacari mushasha sinovuga ngo ni kumvoye nene kuko sindabibona nta n'ukwezi ndahamazemo Okay, turagaruka mu muziki wawe gato gusa hari utuntu nshaka kumenya Beblina usigaye wigiki kumenga wavyibushe sana Jess ndakumenyereye yuko ugi gusa ibyo gufungura byo je mwijya byose ngira na mahoro mfise mu mutima impamvu byoshe ntangya udafungura simbeje njya byose
Okay, urakwigaga uranywa bia urazikubita. Yego ndazinwa me sinavuga ko ndazikunda cyane. Mbe umara icupa zinga umara ibihe bingahe? Nta biyeri. Unywa whisky amarura. Nta whisky nwa. Tugira ubwoko bw'inzoka basi nkawe. Nwa Heineken. Aya. Ushobora kukuta nkabunga. Twinshi ni tune. Tune? Mbe Heineken gufasha ikiwe muri we uyinyweye wiyumva gute? Sinavuga ko hari ikintu mfasha cyane ngo ndayinyoye ngo mva gute gusa ni swing yanje numva gusa ndayikunda. Yeah. Umuziki ku mukobwa ngo rafise ingaruka muri wewe mbi umaze kubona mu muziki wawe nize? Nta ngaruka mbi mu muziki ndabona kuri jewe. Ariko bavuga yuko umukobwa agiye mu muziki aba ari ngorane ngo arashobora guhura n'ibibazo par exemple nibaze gushika ugasanga abantu ba promoter bagusaba ibyo bagusaba ntibiragushikira. Izabo muziki bo uri umukobwa mu muziki ni wowe umenya ingene wifata kuko nawe utaburi mu muziki aba tipe baragupropoza uri kigugu uri tukaruko bidakenewe muga ni nkuko rero mu muziki sinavuga yuko umaze kuba umustari ngo cyo wifata nabi oya bivana nuko ngene wowe wifata. Jemheru kufisa kana kamwe uracyafise ujya nyene canke wariyongera? Izafite abana benshi cyane. Ufise abana benshi cyane bangahe? Bangahe? Izigurwa. Nagira ko ndabavuga ni benshi cyane. Yeah. Bangahe? Babiri batatu? Iza benshi ubyumvuko. Okay, Jembo uvuze abana benshi baba ku papa umwe canke? Yes, umwe. Papa umwe ni Brinko nye? Ego. Wewe. Bangahe? Benshi bahera kuri babiri kuduga ni bangahe? Bafite abana babiri umuhungu n'umukobwa. Okay. Bose bari? Bose bari. Angana gute? Umwe angana gute? Umwe afite imyaka 7 undi afite imyaka 5. Bebe no afite imyaka ingana? 25 ans. Vyo kiri muto? Cyane. Byavuye kuki? Bose nzi ko bavuga mu giswahili kusirimuka. Mbona sirimutse nabi ncangirako. Waraheje ishuri warize amashure urayamara canke uracyabandanya canke warabihagarikiye hagati canke? Sinagize amahigo yo guheza amashure me narize nshikana muri 10e année. Yeah. Okay. Uti rero wewe kuri no mwanya uri book urumva baragufashe nta wundi muntu arekuriwe kuza ku managing. Boje baramfashe vraiment muri mwanya ndafite management. Gusa naho narabona ibikorwa byabo ko ngene biko bigenda ko ndacari mushasha ndarindira ndabo ko ngene dukorana ngene bizoba biko biragenda. Beblina nibaza yuko abo bana wavuze ngo ufise umwana w'umuhungu n'umukobwa. Umuhungu yifuza yuko azobiki muri kazo wowe nk'umuvyeyi. Je ndiko ndabana banje umuhungu agera akunda umuziki cyane ngoga nakunda ibintu bya eglise. Umwe azo umunyamuziki undi azo mulokole. Yego koko ndabibona umukobwa kenshi agize samedi ararira kabiro umukozi ntwara muri repetition. Urafata umwanya uraronka umwanya koko kwicara n'abana bawe Beblina? Cyane. Samedi dimanche mbandi kumwe nabo cyane. Okay, hagati wifuza yuko umwana wawe yo umunyamuziki urabikunda urabishaka? Uri wewe biva tureke ibyo wewe akunda ariko wewe nk'umuvyeyi urabishaka? Je ndabishaka ko nanje ndabikunda sinovuga yuko batavye noshaka mu gihe mama we wabikunda je ndabikunda bishaka. Beblina uheruka mu rusengero rya? Haraciye amezi n'ayandi. Kubera sinzi ko ari ubunebwe sinzi ko ari biki sinzi ko ari diamond ryamfashe sinzi. Wafashwe ni diamond? Sinzi ndabyibaza. Hagati y'abakobwa n'abahungu abagenzi bawe benshi ni bande? Izaje nta bagenzi fisi. Nta bagenzi. None ko ku masate ngo mbona utamba muziki Instagram yawe utamba muziki ntibi kenshi ndi mu muziki mba ndi kumwe na famille yanje. Ahantu mbangiye kenshi mba ndi kumwe na petite sœur wanje nta bagenzi fisi. Nivyo? Kubera iki? Bo nuko meze sindabikunda. Ko abagenzi hari abagenzi batezanye imbere n'abandi basubizana inyuma. Narigeze kumva yuko mfitanye ama relation na Jay Fire byahereye. Mushikaho musora n'indirimbo kandi mwarabifuye ngo n'umushinga nayo wawe byahereye. Bo relation gute na Jay Fire? Like rukundo.
nububeshi ariko mbe ya video mwarayisoho ya hodi ni hodi fungua mlango fungura umuryango mbe okay ujya clip yaraso ntiyashoboye gusohoka kuko bivanye na J-Fire twadufitanye utuntu tutujambo kandi utujambo ntibyari gukunda yuko dusohora video kuko indirimbo yari gwanje nije nayiriye audio nije nayirishe na video nije byasaba yuko ndayiriha mugamaze kumva yuko J-Fire avuga yuko indirimbo ari gwiwe naciye ndavyanira byose ndavuga ati reka ndavyihoze nzo kurindi indirimbo ngire video. Urashobora kudufasha ugahaguruka hari akantu ngenda kubaza ego zonguruka raba hariye rero hari akantu ngenda kubaza nangorane ntacyo bitwaye vrem so wow icara zunguruka kuhama urarushe okay ntacyo bitwaye ndishaka kumenya nta bijya biboro ntashingiye ukubita ntabwo bufise bwo kusama yindi nda kugira ureke konza abana bakure iza ntashinge mfata kandi ntabwo amfise kuvuga ngo ndasama inda nufata ishinge nzi yuko mfite inzira zindi ncamo ariko ubunye nufata ishinge gute umugabo nari hafi yanje simbona ariko tumizanye ukuri ikiringo amaze mushinga nahe wawe hari ya Brinko wibaza yuko uri ntabyo urashika birashika ukamukumbura ndamukumbura nyene ko n'umugabo wanje umukumbuye rero shaka kumenya muri uyo mwanya ucubyigendazamo gutega Bibli ndihangana gute uko nyene ikintu cyose no mu mutwe birakunda yego birakunda yego okay wani Biblina ufise ukuri muri wewe aba ntibirashika umuririmbyi akakudraga yego ariho bikuba kandi bazi ko kunana Brinko yo bari oya sekreyi wanje yego ariko mu bazwi bariho kandi apana umwe canke babiri bariho ivyo tubwira umwe oya mbeni Fizo oya izaki Fizo muravuga ntituvugana Fizo ni Satu ntituvugana Satu Kidumu ntituvugana Kidumu ni kuke ntituvugana kuke yo titi yo kumanika biramaze gushika bakakudraga ukadragwa n'umugabo w'abandi yego kandi apana umwe canke babiri ushibigenza gute Girati urafise umugore je mvako cyangwa ngira ati ntibikunda cyangwa ngira ati rindira canke sindamwemera ko nzi ko nanjye mfite umugabo naka afite umugore ariko uyu mugabo wawe bibaza yuko ufise patience yo kumurindira mu kiringo kingana gute nyine ntegeza kumurindira kuko ni se w'abana banje kuna mariage muragi na mariage muga ni se w'abana banje mariage ni bajya abana nyine zanjye mariage mwarahejeje twarahejeje nta mihezagira umushaka ya rushengero eglise ibiki imihezagiro nyine ntiyobura yego okay Biblina we ndumva ni bon shaka mu gusozera ndafite utubazo nka tubiri cyangwa dutatu shaka kubaza akabazo kanje ka mbere shaka kumenya inyuma ya Brinko nivyo ndazura umukobwa kandi urakuze umaze ku abantu ba ex bangana gute Biblina usaba ex bangana gute inyuma ya Brinko aba ex banje ni babiri ndenani ko iza jewe kuvuga dufatanye na Brinko je nari umwana muto cyane nari mfite 17 ans muri 17 ans nari mfite umutipe yemeje muhira ashika muhira kuri presenta muhira bamubwira ati nibikunda ko umwana wacu acari muto cyane yaba muri Londres acabwira ati nta kibazo jereka ndamurindire je nzomumenya byose niwe yandira amashure niwe yamenya byose okay uyo babiraheze ushukurikira n'umuntu niyo wundi aba muri Amerika mwakunda ngana gute bakabi bona we ntwatevye nawe we yaje shaka gukura inkwano muhira naho nyine bamubwira ati ntiharagira ko bananga ariko Brinko we baramwemereye nawe ntibamwemereye ko mutere kuko ni navuga yuko ni nk'ingorane zashitse
kuri no mwanya urashoka ko kuraba shaka kumbwira akajambo Blinko shaka kumbwira akajambo kumbere ni ya Deco na hari yari inwazo shaka gutwara urana ko kumuri auto boje nambwira yuko ndamukunda cyane kandi ahari hose natuzi hama we hari ya urazi byari je ndamwizera Isa ndamwizera cyane wow so good sana nice okay je ndreka dusozera akabazo kanyuma ndakunda kubaza abaririmbye kano kabazo nawe ndazi uraza ugashobora vuga amena amen okay uri murundi kazi yego urazi kirundi ndakizi telefone mbe hajya bayita gute mu kirundi telefone yo telefone mu kirundi nabambeje na comment computer nabambeje na chonzi isaha bayita gute mu kirundi isaha jenzi isaha ko ari isaha nyine sigiswahili isaha ntabyo nzi mugaje nakoze numva mu kirundi isaha Beblina ndagushimire cyane yego nakoze namwe ukwiye ko tubazo tubiri twanyuma nakubaje akabazo kandi wibukana kubaje naka wabajije computer bayita gute mu kirundi ubu ntitwanyuma shaka umbwira utujya turi hagati hariya nakubajije wambajije ikirato canje nambaye kigurwa amafaranga ngahe wambaza ipantaro nambaye na mahereni okay dusozera mbwira ibintu bibiri wakundiye Buja Hits studio kinjira wow kina shimye muri Buja Hits kwanza nabashimye abantu bahakora nabashimye hama kandi hasa neza n'ibibazo byanyu bimeze neza cyane sozera rero mukuturirimbira kandi gato kugira abantu baryoherwe hapo mwanzo nilijisi kuwa na mapenzi nawe hukunijali hapo mwanzo nilijisi kuwa na mapenzi nawe hukunijali hello my baby boy siwezi kuwa nawe wakati mimi nimeshampata mwenye mapenzi kwe Bebe naje uranyica sana bro urazi kuririmba sana mbe indirimbo zawe indirimbo zanje avasi nagize amahirwe kuzishira muri YouTube izo mwosanga muri YouTube ni za The Queens ariko ubu nyine namaze kuguriza channel yanje ni Blina Janet vuba ndibaza indirimbo ndiko sohora ndiko ngira video muzosangayo amaje kimwe no gusaba gabanya ry'amafoto ushira kuri Instagram bana ibintu biri hejuru biyo una watu wa watu we nisijawa huwa nacho bikubwiye bijya je nacho bimwe Blinko nacho bimubwiye nacho bimubwiye kuko yaba bimubwiye ikintu yo bimbuza kandi sino bisubiri abana nibaza bazibonye zijya foto mama ibintu biri hejuru nibaza ko ari ngora abana bandi deja naba happy ibyo twene ntutubwire Beblina Janet rero twari kumwe nawe no musiki yago cyari kimeze neza sana ndabashimire cyane mwese mwariko muradukurikirana Isaac Class kuri MIC behind the camera ni Scott ariko aragifata neza cyane Loki nene so ciao bana ngira subscribe like na share kugira ubana kuronka ibiganiro bya Buja Hit TV bye